kandi bon ataho bakora batega amaboko bayatega bande ayo maboko uwo ari we wese Pax umuntu acora ntarabira uwasaba burya mu baracora voilà none abakobwa baracora nye yo Pax oya duhere ngaha nyine abakobwa baracora okay uramaze gucorera umuhungu yego kanga niba maze gucorera umuhungu bamaze kugucorera kanga abajinda abantu babigira ndakubaza ikibazo urakunda amahera yes urakunda amahera yego bon nanje ndi célibataire vraiment single pro max mba mu cibitoki aramba aramuhebye aramukatiye burundu je ndabizi ko amufise urumva ndabizi ko amufise Hey, what's up bakunzi ba Magic muraho mumeze neza kuri micro ni Sisincha irakoze kuri Magic TV nkuko musanzwe mubimenyereye no musi turagarukaniye Débat ndazi ko mwikumbuye natwe tuyikumbuye cyane kandi ndabwe ko nari ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda trop ego uno musi rero ni Débat kujya musanzwe muhora muziraba twasiye kubagarukana Débat anatanda ahubwo reka tubanze turahe karibu abakunzi bacu basho kutugendera muri Magic bashitsi karibu murakoze meze neza yego turashima amara ibintu by'amasoni none nkaye masoni nibike kandi ndabizi ko menyere kuvuga muvuge na barriere safisa amasoni je kamera ndayimenyere nandi kuvuga ndabimenyereye okay ndavuga rero vuga ramutsa abakunzi ba Magic yes muraho murakomeye ni Pax muri kumwe yatembereye muri studio za Magic TV yego murakoze hari kintu yabahejeje hello nanje ni Elsie ndaje muri Magic TV kugira tube turaganira merci umva presentation yaheze niyo nyene washaka tuvuge abagore dufise yego amashure mwize abagore jemba mu Gasenyi na mugore mfise uri célibataire Shirante parenthèse wawo naho no bandi célibataire mugabo uko byogenda kose siyo nzoguma uramwihakanye oya none ndafise umugore jewe célibataire urazi cyo gisigura yego ni no marié yego ndi nundu no marié voilà hari asubana ngana mbaye ntawe wambaye voilà bon nanje ndi célibataire vraiment single pro max mba mu cibitoki aramba aramuhebye aramukatiye burundu je ndabizi ko amufise urumva ndabizi ko amufise reka kunyamba ikibara ku televiziyo arubaze erse ngurubaze no je ndi single apana single pro max ndigenga hariho kuba umusingo no kwigenga nyene ndakivuze mu kirundi bon ashatse gutandukanya célibataire basi kuvuga urashobora kuvuga ko uri célibataire mugabo urafise umusheri mugabo wewe ni single pro max donc umva ashaka arara hanze ashaka arara nta mubaza ko yabyutse nta mubaza ko yariye nta mubaza ko yatashe ni ngorane so bakunzi ba Magic no musisije twabazaniye dushaka kuvuga ko iki kintu why abakobwa nibo bantu kenshi uzosanga bakunda gusohoka nibo bantu benshi mu birori uzosanga uzobasanga kenshi mu birori nibo bantu uzosanga kenshi bakunda kwamba en plus dosa ibintu bizimvye kandi ukasanga ntibakunda gukora none kwico kintu umaze kucumva canke ukayibona we yibonye uvyumvira kwiki eske boba bakora canke bafise ndati Pax oya bo je kubganje abakobwa barambara neza baraja mu birori kenshi mugabo je nibaza ko abakobwa baja mu birori ntibakora umukobwa akorera amafaranga mu kirori oya abakobwa ndabizi murakunda amafaranga umukobwa maze gukorera amafaranga arayanyegeza umukobwa akorera amafaranga ntaja mu kirori abakobwa baja mu kirori ntibakora kandi abakobwa bakora ni banga ni impulse ego uri sûr ego uri sûr Pax kubganje kubgawe voilà je d'accord ukora he wewe honyine ni turahurira no kirori
sindakubona ndakubwira umushahara wanje sindakubona no mu kirori na kimwe bon sindakubona mu kirori na kimwe nturambona mu kirori bisigura yuko nkora urumva kuko waroje kuvuga yuko umukobwa akora ataja mu kirori nibyo nzi donc nturambona mu kirori oya ahubwo jewe mvuga nti abakobwa baja mu kirori bafise ahandi hantu bakora amafaranga mugapana mu kazi kiwawe kubera ko ndamaze gukora ahantu iruhande hakora umukobwa ndabye n'ingene ijana giwe kugira ngo arisohoreho nyene ngo agusorore gusa urumva ko bakora abakobwa turakora ndiko ndakubwira nti abo bantu baja mu birori urumva kugira ngo anasohore n'iryo jana giwe haha yari ngorane mugabo gusa n'ubundi je ngaruka kuri cakinde ko hari abakobwa bakora mugara majority y'abakobwa mwiruka mujyana muvugisha ukuri vyo faut pas ntabwo ari majority kuko 80%. oya hariyo n'abahungu birirwa bagemye mugabo basohoka ivyo bavyemera usanga bafise n'ibindi bagurisha ibindi bagurisha usanga nk'abantu bakorera online bakora ama business online sasa abakobwa ntibashobora gukora business online 1% kubera iki kubera ko nyene nta rusasu muri akora pasi oya je nama ndaba ibintu byose niyavantiriya nta bakobwa nsanga nta bakobwa usanga mu buzi canke mu buzi no avantire nkora nimba ashoboye kuba nkora ibi nimba ashoboye kuba nkora izo business online urumva la majorité n'abahungu duhurira kubera ko abahungu bobo twebwe dufise imitwe yo kugira yo gutegura kurondera amahera urumva mu bw'abakobwa ikintu kiri mu mitwe yiwanyu cyambere nubwo mutokora umugabo ariko arakora urabyumva umva ko dutandukanye twebwe tuvuga ati dukore turonka amafaranga tudosatisfeza imiryango mwebwe namwe muvuga ati abagabo barahari bariko barakora kandi niko uko rero uko nyene mudakora niyo mpamvu muca munagiriye ayo mafaranga muza kujana no muri ivyo biro rusanga aza kuva kuri aba batipe biwanyu nyene oya biyo nko umutipe narakunda nako bamukunda mais non jewe wanashima jewe umukobwa nemera yuko yoba yirespecta nta mukobwa asaba umuhungu amahera attends rindira gato kubera iki ndakubwire Pax abakobwa turakora ntuze sérieusement nyene hariho abakobwa bakunda ibirori kandi bon ataho bakora batega amaboko bayatega bande ayo maboko uwari we wese Pax umuntu acora ntarabira uwasaba burya mwe muracora voilà none abakobwa baracora nyene yo oya duhere ngaha nyene abakobwa baracora okay uramaze gucorera umuhungu yego kanga niba maze gucorera umuhungu bamaze kugucorera kanga abajinda ujyaga sinde nabyibuka gusa ndabizi ko maze gucorera jeza Pax ndakubwire kwanza Pax abakobwa bakora bariho sivyo kandi ugasanga arakora bivanye n'umushahara akorera ikirori arakijamwo ari wakiha bon ari we apeya bariho Pax bariho kuko abakobwa bose mu Burundi ntabuzi oya ntabonzi gusa mugabo bivana n'abantu tumaze guhura nabo maze kubona sinkunda ikirori urumva simpave nigira umunyabirori sinkunda ikirori mugabo ndashobora kuvuga ati hari ibintu maze kujamo ibirori biri extra urabyumva ukagenda nk'ahantu ukaraba ngira ndabe majority y'abantu baje nga ico kindi ndamaze kugicongoza sana ndiko ndaraba abakobwa bizanye bonyene nga babizanye bonyene ugasanga ndatembereye ahantu hose usanga umukobwa n'umutipe uribaza yuko abo bakobwa baba bari ngaho onye nabo batipe ari abo bakobwa baba bazanye abo batipe ngaho donc umva n'umuhungu abazanye umukobwa exactement gusa ufatiye kwaho mais umukobwa arashobora couple arashobora gusohoka ikaja mu kirori gusohoka n'ibintu bisanzwe none gusohoka n'ibintu bisanzwe bari kumwe none nashatse kukubwira nti turiko tuvuga ku bakobwa bakunda ibirori urumva gusohoka n'ibintu bisanzwe kandi sinibaza yuko umutipe musohokana ari umuntu akumenyereza ibirori ari umuntu ashaka ko muzobana nakumenyereza ibirori ndabesha umukobwa umutipe ashaka ko muzobana ntakujana ahantu h'ikirori akujana ahantu murashobora gusohoka muri restaurant mukicara ahantu hatekereje mushobora kuganira mugapana ahantu h'ibirori mugabo muri bijya birori
muri bijya birori naho umukobwa we yashitse ari wenyine atamutipe bari kumwe 80% je suis sûr et certain yuko agiye amafaranga atabarayiwe none shapanzo uvuga ko ayo mafaranga rero aba uvuga ngo abakobwa basohoka baja mu birori kenshi kandi ngo ntibakora ayo mahera baba yakura ahubwo nyene rero mwe muri abakobwa nyene mwebwe nyene nimwe oya wowe uvuze nuzi aho yakura ndakubwire umwe wese avuga ivyo amaze kubona la majorité sivyo bon wowe uravuga yuko societe utuyemwo ibintu burimwo ibintu byinshi maze kubona yuko abakobwa umaze guhura kubona nabo baba bafise ibintu birisha kandi ubona nta kazi gafatitse baba bafise ntako apana kazi gafatitse ntako bafise bon ni bandi birirwa baryamye gusawa ariko nanje kuri kote yanje ndashaka kuvuga yuko umukobwa je ndiko ndivuga je nyene bon nabandi ndavye societe ndimwo nanje mwese avuga aravye societe abayemo ndashaka kuvuga yuko umukobwa arashaka gukora akiha wenyene ego arashaka kwiha bike bivanye n'akazi abasanzwe akora ariko akabyiha akageza kuri satisfaction kuko bajya abakobwa baja mu birori bakunda ibintu birenze ntibabumbwa nivyo nshaka kuvuga ntibabumbwa rero umuntu atabumbwa nawe yoronka akazi k'imiliyoni zingahe ategeza ko amateza amaboko ku bandi ayiwe akayabika yego kimwe coco abantu bakunda ibirori ntibakunda no gukora sinzi gusa reka dushire entre parenthèses abakobwa bakunda ubuzima bwa lix urumva ubuzima bwa lix twashatse kuvuga ibirori mugabo n'ubuzima bwa lix juste kuba mu burenze nk'ibi bintu usanga umukobwa arashoboye kuva ngaha semene weekend ayikubise Ngozi weekend Gitega weekend urumva aba bantu usanga umwanya wari wo wose oya paxerega ngaho ubugiye mu bindi bintu kuko ngaho ubugiye abo baba bafite akandi kazi kabo bakora akazi kameze gute rero ako kazi ni kazi kabinjiza amafaranga none umva akazi kameze akazi kabinjiriza amafaranga none umviriza kubikira kimwe uribaza ko yova buja akaja kurara Ngozi insomene akaja kurara Gitega agenda no mu mutwe gusa rero agenda gataha uko nyene none wibaza ko shaba yijanyeho wewe urumva reka ndakubwira abantu babigira ndakubaza ikibazo urakunda amahera yes urakunda amahera yego urakorera amahera yego amafaranga y'umushahara baguhembye neza umushahara wawe ukozeko yego urumva ko ukura ngaho Bujumbura ukawujana kuwurarana Igitega bivana umushahara bivana amafaranga reka uciye amafaranga uraryoherwa naho nyene reka urashobora kuba ufise umushahara uri hasi ukaryoherwa ubuzima bwawe buri hasi yego umushahara wiwe kubera nyimba afise ukubunga muri we anakunda ubuzima buri risi aba akeneye yuko ibintu kuryoherwa kuyo bivana n'ubuzima babayemo arashobora gufata akagenda nk'ahantu agakomanda ibyaje cyangwa ibyano no ibyo ni ibintu bisanzwe ni nkuko wumva ngaho ukagenda muri centre ville ariko arimenya ukava ukajya muri centre ville n'Ingozi nogenda uramaze kwitegura ukavuga ati jewe uno munsi ngira nambare neza nta n'umugenzi mbwira nsohoke ngenda ahantu ariko harakubita umuziki nicare ivyo bintu uramaze kubikora ivyo ugira wa muntu baba umenga bafise ibibazo none kajewe nje kwicana jewe mukabara ariko voilà urumva iwangu uri kurabitwaramo urumva iwangu uri kurabitwaramo juste abakobwa benshi anarinze yiyumvira yuko agira sohoke uravyumva benshi cyane abo bantu bakunda ivyo bintu anarinze yiyumvira ko agira sohoke ikintu ca mbere kiza mu mutwe nubwo aba yo bafise 500,000 mu mufuko ndondera umuntu dusohokana kandi yiyumvire ku muntu basohokana sinibaza ko yiyumvira ku mukobwa atari umuntu nyene peut-être ngira ashobora kuba yarahuye n'ikintu kikamubabaza cyane muri societe dufate nka deception nini abantu nkabo ni usanga yuko yiyumvira ku mukobwa mugenzi we ariko wa mukobwa ari deep nyene indani mu kirori yiyumvira ku musponsor kwanza umuntu amusponsoriza umukobwa nta sponsoriza umukobwa mugenzi wiwe tuvugisha ukuri byo bariho shapazi samplage bariho umviza kandi ndakubaza ikibazo ndakubarindira amanda ndakubaza rindira ndababazeri
sisi wakwikura ibihumbi 100 ukamuhereza yarese ngo nuko akubwiye ko asohotse mutajanye bivana amafaranga none umubwiza umkorera 50 cyangwa umkorera 100 none ibihumbi oya paxe wewe nyene nk'ubu par exemple ujya mu future femme wawe akabwira ati ndashaka gusohoka wo muha ibihumbi 100 icyambere na mbere ari umufitire femme wanje ndazi ko niyo kwisohokana wenyine kandi ndazi ko ntabyo ashobora kubahuka oya bon dugire diko dutanga karurero ko wewe basi wo kumva yuko uyamuha ari amafaranga ansavye reka abantu bayatanga ni bayatanga ku bafitire femme babo reka oya diko mvugana nawe donc umbwire wewe ari umufitire femme wanje ndi sire certes uba sire certes gute banzurindire kuba sire certes ubibona byahageze kuba sire certes ni kujya uru kuba sire certes nuko barakwerekanye iwawe nuko barakwerekanye iwawe Una Pax ni kavuka. Nayo ndatanga mugando nayo ndatanga mugabo reka ndababwiza ukuri nayo ndatanga ariko rindira ndababwira ariko nzi neza yuko twarapanze mariage mugabo nta bihumbi 100 nosohora ngo ambwiye ngo asohotse ngo agiye mu kirori oya ayo mafaranga ashobora ati ndakeneye amafaranga 100 ushobora kuyama banzurindire noreka kuyamuhereza kubera ko agiye mu kirori sinoreka kuyamuhereza ngo kubera ko ntararonka amahera menshi rindira ndakubwira banzurindire burya tugiye mu bintu by'amarorasiyo ni sacrifice uravyumva relation ni sacrifice kandi kwisacrifica kubera uri muri relation ivyo ni ibintu bisanzwe uravyumva juste ntuburi sire certain yuko azoba umugore wawe ariko kumva yuko ushobora kwikura amafaranga ndazi ko urinze usohora amafaranga uyahereza umukobwa ari umuntu musohokana ntuba witeze ko azokurambursa uravyumva juste none reka ndababaze nta muntu arajya muri relation muri mabwo bakamukadona ikanzu irenza 100,000 oye sisi mbwiza ukuri yego byashika why none kwereka yakibagurira nyene kwere nuko abizeye cyane none voilà uko nuko ukunda umuntu mugabo urumva nurukundo abazi yuko ati ururafisa ahantu ruzoshika mugare abantu ngaha bikura ama miliyoni atari question y'urukundo urabyumva ari question y'ituma rero mwiyo byose ukamenya ibyo ari byo akazi none harabikora nk'akazi arayajya akayasohokana mu kirori akagenda akaryoherwa kubera ko azi yuko niyagaruka azoyamo none kandi rega Pax nivyo ngiye kuravuga tukuvuga ati jewe nkaje nkuvuga ati ndasohotse Jesisi ngiye ingozi ngiye Gitega ndafashe amafaranga yanda bwate ngiye ntashobora gukoresha ngufashe nka 100 ndagiye jewe kubera bibe amafaranga njingende harumana ubiriza sisi nawo buhembwe muri yoni ubiza Pax ndakubwiye je amafaranga njye manano sinayakore kandi naruhiye donc bajya bakobwa baza kubigira ni babandi bakubita ku igene nka emba bayaruka batanayaruhiye amahera yose Pax amahera yose utaruhiye uyajya nabi voilà bon si question y'abakobwa bonyene n'umuhungu akubise kuya mahera ataha mu gitondo asigaye nka 10,000 seyo nivyo Pax nivyo abatagira imigambi ari abatifu erega yo n'abakobwa batagira imigambi n'abayifise reka ndakubwiza ukuri umuhungu nyamuhungu mutipe azinge no ubuzima bwo mu gisagara ca Bujumbura bugoye aparere ubuzima bwo mu gisagara ca Bujumbura naho ubwo bari bwa ruguru naho yo bari kwaraganya Emilio Parma kwiyumvira yuko ashobora nko gufata nk'amafaranga 300,000 400,000 ngo ngira ngende gukubita vacances ngo nzo kubite 2 semaines 3 semaines je ntibiba arashobora kuvuga ati ndashaka kwirorasha ndaduze ruguru nzo konsoma 30,000 40,000 30,000 40,000 bandurindire none 30,000 40,000 gute ntibishoboka
Ushagute 30,000 nyamba yi 30,000 ubwo n'umukobwa yo yikonsomera yoyo rero ndiko ndakubwira nyine bakora avuga ati amafaranga akuruhije ntuyasesagura mvuga we Pax ko ari ugenda ukonsoma 12 jo konsoma 30,000 40,000 uko ndazi ko wedeje uduze none jewe nyine simva mu gisagara ca Bujumbura ngo ngende rugura atarakazi kantwaye ngo ndagiye gutembera ruguru urisi yes certes Javre ndabivuga uramaze kuba gusa Pax ndakubwiye nyene amahera uronsurushe n'ukuri sinibaza yuko abakobwa ahubwo yajya yasanzaje jewe novuga yego murakora mugabo sinibaza yuko mukora uko mwategerwa gukora siko sinibaza ko sigura hinga dusiguri abakobwa ni mukora uko mwategerwa gukora kubera ko mentalite mufise urumva yo kumva yuko peu importe uko umeze uko ukora hariho iyindi etre supreme iyindi etre iri nyuma izoza gusatisfeza amabezo yiwawe ira majorité y'abakobwa ndazi ko niyo mitwe mufise mu mutwe mwiyumvira ati jewe noronka ndindira umutahe hariho umugabo ariko arakora afise umutahe umugabo azozaryarire oya ersi ndakubwire umva nindira Pax umva umuntu ace yicara rindira umugabo imana oya reka ndakubwire urazi igituma je ndabifata ukonye iyo aba bakobwa mutiyumvira ukonye muba mukora nk'uko abahungu bakora ndamaze kubona abakobwa bakora cyane gusumba ko jewe nkora jewe nditangira ko akarorero jewe ndi umuntu wa mbere ndazi yuko mu bantu baruha cyane ngaha mu Burundi ndimwo meme session ganye meshi urumva ndaruha urumva direndi olendi urumva ndifuza n'umwanya wo kugira iki wo kumva yuko nosohoka nkaryoherwa ibiki urumva mo gasanga ndi wa muntu memere weekend ndiko ndakora urumva nicyo gituma ndiko ndababwira umukobwa azi yuko atawundi muntu azobaho azoza kugwa ku buzima bwiwe niba abakobwa usanga arinjira muri biro avayo minwi urumva peut-être muri famille baba bashobora kumutorera urumva avayo atevye agataha mu gitondo akazinduka hari abakobwa vraiment jewe nzi ariko buzima babayeho bakora cyane bakora apana gukora cyane gusa ariko Pax umva barenza ariko Pax ndabwira aho nyene ona uriko uravuga nkuko rega ivyo bintu hari igihe bitava no kwitwego bakobwa cha bitava no kuri abakobwa uzi impamvu urashobora kuri kumwe n'umutipe siko ugasanga ni wa muntu kira kintu cyose ukeneye akiguha umva guhera ku mushatsi gushika uko rero ivyo biramugaza mugabo biramugaza ni bibi cyane ivyo biramugaza reka rero ndababwira ikintu basha dependance nimbi muravyumva none rega ifo dependance oya sitwe duhinduka umviriza kuko hari ubucibugira mu ngati ngiye gukora akazi nkaje bati akazi umviriza sisi umviriza nta muntu numwe ashobora kugutegeka mu buzima bw'iwawe ntarakwambika bag ya mariage abigutegetse yarakwambitse bag ivyo birumvikana wowe uri umukobwa ushaka gukora urashobora kumubwira ati no voilà ni wa mugabo yariko aravuga ati ni abagore benshi kubera iki muza kumenya ko mukwiye gukora abagabo banyu bamaze gufa urumva ibyo bihera mu bujene uri umukobwa utimenyereje gukora n'umujene ubuzima bwawe umaze gukura burakugora nico kimwe n'abagabo natwebwe n'umukobwa umuhungu uri kinebwe urumva ubuzima ntibugenda neza urashobora kuba ukunda gukora ukabura amafaranga mugabo un jour bagushikanya ahantu ukoronka amafaranga ntuzoza kumera nka wa mutipe adakora urumva nicyo gituma rero kanta amaje no kwiyumvira yuko abakobwa ahubwo ubonye umutipe ashaka kukumenyereza amahera uko si urukundo voilà ugo si urukundo nivyo ugo si urukundo sisi umutipe akumenyereza amahera si urukundo si urukundo ejo canke yigeze ashaka guheba ugasi umva akuza nayo washaka gukora ngo bireke ntabagukunda kuko ejo canke bon ntubuzi yuko ari we mugabo wawe sivyo muri iyo relation ivyo ejo ntavyuzi ashaka guheba aguhevye uzosigara kuri mayiwobo ushobora kakazi kawe yamavuta uzayakura hehe yamavuta yakumenyerezeyo
bahita gute 50,000 bahita gute qui plus Baramaze bahita qui plus tops oya 5 million ni menshi she tops y'igihumbi tops akaca zo guhindurira agutwara shopping hehe deja abagusize mu bwo buzima nawe ukaca uraba gusubira inyuma ukabona yuko ari shite imwe mbisane ico ukora ukora iki kwemera ku bagenzi bawe mfise umutipa oya umviriza paxe ico ukora ni giki uyu onye yimvira ingere gusubira inyuma kuri ya mavuta y'igihumbi bizomunanira acagerageza gukora n'ingeso mbi yego acagerageza gukora ingeso mbi kugira ngo aronke vya bintu bakoze ama divorce bagiye kuba ku mugabo afise amafaranga munyuma biranga wa mugabo arashita petetre n'amafaranga wasanga yarivye ibintu byavuye ahantu atari heza asubiye mu buzima busanzwe divorce uravyumva nico gituma jewe abakobwa benshi jewe ndabahanura cyane gukora urumva icya mbere na mbere abakobwa mufise chance z'ubuzi gusumba abahungu ivyo murabizi urumva gusa nawe nye harego banzi rindira ndakubwiza ukuri rindira ndakubwiza ukuri abakobwa mufise chance z'ubuzi gusumba abahungu umuhungu agiye gusaba n'akazi ahantu urumva umupatro dossier arashobora no kwiraba akacaterera hariya mugabo ari umukobwa sinzi namaraso nyene ngira abagabo benshi bafise oya arashobora no kuba atakintu na kimwe agushaka mugabo gusa nyene akumva ko menga arafise umusekreteri mwiza umuntu wese yinjira muri biro arabona ko umusekreteri wewe ni mwiza okay ico kirakwiye uravyumva yego peut-être arashobora kwagushirako xita akazogira iki akazokwimvira ibindi bintu mugabo abakobwa naho utagiye muri biro kuba umusekreteri ugiye gusaba akazi ahandi hantu c'est facile yuko mukaronka jewe ndi preve vivante viva ndamaze kugenda gusaba akazi njanye n'umukobwa bakakanyima kagaho umukobwa urabyumva biba ngombwa yuko nibyo nigenda bihagarika ajya kurondera ubuzima mubi harike ibyo ego abakobwa bafite amashance menshi yo kuronka akazi mugana hari ibindi bintu bacamwo ego umviriza rero niho rero haba ikintu kiri cyo kuba responsable urumva no kugira maturité no kumenya icyo ushaka urabyumva maturité mentale icambere na mbere uri umuntu wakuze uri umuntu ukunda ibintu baguhereze haragera igihe rero hageze kuri ka kazi ugiye kurondera akazi hakugaheba hako wumva kumenga ntiwokaronka uvuga ati je préfère guca muri izo zindi nzira mugabo uri umuntu nawe wari wamenyereye gukora uvuga ati ibintu byose bizova mu maboko yiwanje ivyo bindi bigiye kuza uvuga ati no urabyumva avantage rero yo gukora cyane ku bakobwa niyo onye n'abana biwanyu ko muzoba byarakose nimwe ababyara ari abana b'abakobwa ahubwo umukobwa uzomutume gukora cyane gusumba umuhungu urumva kubera ko umuhungu abahungu turabivukana abakobwa murabyigishwa urumva kandi umukobwa utabimwigishirije hasi kuza kubimwigisha akuze ni ngorane nibo rero babanye abona ko ntashobora kuja gukora usanga afise umuntu hariya uwundi hariya uwundi hari amasponsor atatu iyanse igira rungika iyanse igira rungika ubuzima bw'ikirori tugasanga umuntu wabyo bafite umugabo dufate afise ibintu bikamara guhera cyangwa kagenda divorce mbega aho uvuze ikintu cya divorce cye nibuka ibintu byari bamwe bavuga ko bashaka ku masitati umukobwa divorce party yes imana gifashe wowe umenyesha amakuru bijya bimeze gute bo je inkuru ntayonzi mugabo yego divorce party yarasohotse mugabo byari rya mbere ndayibonye mugaje nariyumviriye cyane wayi ibi bintu byabaye isi kiragenda umukobwa arinze akora bijya bintu swatari impamvu ariko ama divorce ahora ba ama divorce araba kandi ni menshi ujya wore urumva tubaniye finale afise impamvu yoba yarabikoze akagenda umunsi mukuru ego n'ama divorce murabona mwebwe ahora ba mugapana nka civil kumenyere bijya urazi divorce kugira bayiguhereze igihe bimara mugabira banisho mwa mwapfuye oya je sinzi case ya divorce case nyarukaniya
kesi nyaruka irashobora gusanga nk'ubu voilà aguca inyuma iranyaruka preuve kandi iboneka kandi cyangwa ugasanga ni wa muntu bimwe abajene bigezweho ngo tugende tugize etat civile ngo agende hari asaya bikaca bihinduka bikaca bihinduka ibintu biri risque sana ugasanga birahindutse ugiye gusaba divorce aho iranyaruka jewe nibaza yuko kugira urinde ugira pati nk'ijya wagize divorce ariko umugabo peut-être ngira yo yamufata nabi cyangwa yarakubitwa cyangwa usange n'umuntu yagiye kuryoherwa agaca asanga ibyo agiyemo cyangwa birarangiye mugani baba so gusa rero je ndabahanura vraiment urumva ndabahanura yego mwebwe niba mukunda gukora n'abagenzi banyu mubahanure gukunda gukora uronse ubuzi butatu bune kora arumva peut-être tuwe muri Afrika turacari ku bintu byo kuvuga gutonda ku kaziri mu gitondo ugataha ku mugoroba abandi bageze kuri periode yo gukora akazi kuva mu gitondo gushika 18h 19h agatonda ku kandi 20h agatonda ku kandi urabyumva ari umwana w'umukobwa mu Burundi uri umwana w'umukobwa ukora uko wonye sonze ko abahungu mubifisemo uruhara ifo ko muzamuragira no abahungu babifisemo uruhara abahungu babifisemo uruhara ndabatahura je nka je banzurindire jewe umuhinoti none azokora gute pasi ntashobora oya sisi hari abakobwa hari umukobwa ashobora atireka kumenyereza amahera reka ndakwerekeza je ikintu kwanza niyumvira cy'abahungu batanga amahera n'abantu batiyemera ntibagira mu mutwe urumva juste ikintu babona yuko gishobora gutuma umukobwa bakunda ari gukora amafaranga abakobwa ndabizi murakunda amafaranga none abahungu murayakunda twebwe tuyakunda tuyarondera cyo kimwe cyo kimwe na mwebwe ingorane hari nuko wewe urashobora no gusokana n'umutipe adafite amafaranga wabona undi w'amafaranga ukavuga ati oya pazi voilà uwo ndi yamenyereye bya bintu voilà nico gituma rero ndiko ndaba mubibamenyereje muzokwabe muza muyafise abahungu batagira mu mutwe nibo batanga amafaranga cyane atiyemera no kugura kado ugurira umusheri si bibi urumva kudepana umusheri si bibi urumva ikibi ni kumumenyereza icyo akeneye cyose amavuta korgati impuzu ibiki kirato no kabe mesi wamubyara nibaza ko ari urukundo n'umuvyeyi ashaka ko umwana akora ntamuha byose ariho n'abamere baba materialiste akubwira ati ash utanzaniye umugabo w'amafaranga ego hari abavyeyi bameze uko abo rero nibo anabiguse amva ategetswe kubigushira no mu mutwe abo rero nibo batuma abakobwa babo bamererwa nabi iyo bagiye kubaka mugana umukobwa ashobora gukura ingeso mu bana reka ndababwiza ukuri urabona ibintu ducamo turabajene murabizi ko bizotwafecta muri kazoza urumva plus ikintu cimenyereza plus ubuzima bwawe bwo muri kazoza buri kurabushirandanje imagine urakunda amafaranga ntuyakorera urabyumva hazogera igihe unabyaye n'umwana ushaka kudepanda n'umwana amafaranga umwana aronka abari ushaka kugendera hamwe ushobora gupusa n'umwana wawe kujya gukora ibintu bidakorwa kubera iki akuzaniye nico gituma rero burya ibintu byimenyereje ukiri umujene bihera mu buto utageze kubikunda ngo bikunde ukiri muto canke hakaba ingeso zose ubamo ukiri muto ukuze nivyo bigaruka nivyo bizagaruka hanyuma gusohoka si bibi gusohoka si bibi gusa kwimenyereza shake weekend hariya shake weekend hariya shake weekend hariya kwama mwibarabara ntukora ubwo umucoresha kumwe wari kuravuga oye nungeshe hari ibintu rero abakobwa mumaze kwiharaza telefone irapfuye nta telefone afise ko tujya mu mantunze mu manimero yose office umungu wese office ngorana 10,000 ivyo nabyo muzi ndafise abagenzi batatu urumva dufise umukobwa w'umugenzi donc twari tuziranye n'umukobwa juste umukobwa ntiyarazi ko twese tuzinanye urumva
gusa mugabo twe twari tubizi ko tuzinanye telefone yiwe yarapfuye nimba ari telefone yari yapfuye sindi je waranyandikira ko ashaka 10,000 aja ku wundi mugenzi yitwa Ivara amwandikira ko ashaka 10,000 no kundi yitwa Didier ngo ushaka 10,000 rero sinzi ngene kujya nyene ushobora gutora telefone y'umugenzi ukacubonamwo umuntu yakurungikiye message ngo avuga ati murazinanye na nakaye nawe rakwandikiye message yuko ashaka 10,000 none amahera bamenyereza reka renda kubwira ingene byaciye bigenda twahuriye ahantu rero turi bane umva yaramaramaye turamubaza rero nyene gasha ajya 10,000 wariko radusaba jewe rero reka ndababwiza ukuri je sinikura amafaranga nivyo Pax nivyo jewe sinikura amafaranga urabona uburyo bwa urabubona cyambere na mbere jewe ndi umuntu wa mbere aruhira amafaranga wowe maze kuruha hanyuma ucuza ngo ntiza 10,000 ntavuga ati nangurana ni ntiza 10,000 amafaranga barayatiza amafaranga barayatiza gusubiza muri sanze umva wowe yamutijije kandi rero je ingorane sinzi kwishyuza kwishyuza ari biragoye sinzi kwishyuza umfitiye ideni kugira ndoze kukubwira ngo mpaya amafaranga bicakure naho buri umuhungu mugenzanye mugabo umukobwa araje ngo ntiza 10,000 babwire ngene bazoza baravuga basi bazovuge gute ya nta ntiza bazogende gukora bayakore basi ngo aya gusara murashikirwa n'ishida bro gasanga no ishida urashobora kuyibona umuntu yagwaye ndashaka umviriza oya simpaka gwaye mugabo amashida ari amashida aboneka ari amashida aboneka umuntu ashobora kukubwira mugabo jewe kweli asha sinzi imana Pax arabanira ntikura oya si question yo kubanira gusa nyene urabyumva ubuzima tubayemo genda ruha cyane c'est comme ça oya gusa nyene bakogwa turakunda gukora même si hari abandi badusanga badakunda gukora bon si bose mu bisanzwe nka burya mu bahungu hari abakunda gukora n'abandi badakunda gukora so tumera nk'abarangiza FC washoboye kuvuga byinshi na Pax avuga byinshi kimwe gusa kuri kote zose hakenewe impinduka Jean mu bajene kuko ibintu uburi kurabamwo ubukiri muto hari ibintu bamwo ni washika mu zabukuru kamara gukura ugasigara uravuga ati iyo menya nayo ntikora reka ndabashimiye cyane ko mwatwitabye mademoiselle FC na Pax yego natwe turashimiye cyane kuba mwadutumiye kandi twavuze ibintu nyene biriho bibayeho kandi byiza kandi biryoshye ndibaza twabazimanye mwaryohewe mwatuzimanye ariko pasuko musarije burasta ijya fanitese je siwa bakunzi ba magic reka ndabashimiye cyane nibaza ko n'undi munsi ntitwabakeneye twabahamaga muzoshaka gushika muri magic asha tuzoza kabisa tufise umwanya ntacyo tubuze yego mademoiselle nazoza yego nakwimanzika bamuga umukobwa afise umunwa aravuga usanga mamuze bakuzanye ku ngufu oya ntibanze ku ngufu yagize ndabishaka mvuga rero gusa nzogaruka mugabo sisi urabizi ariko arancoresha umukobwa ariko arancore ndakunda amahera kandi ndakunda gukora vraiment mbese ukora he ndakora bon ni nk'ikiraka ndiko ndakora ndamaze kukubona wambaye bakunzi ba magic atugeze ngaha ndibaza ikiganiro kiza kubaryohera mutubwire mu commentaires uko mwumvise ikiganiro aho mwavuze ati muvuga ati bikwiye kugenda uku ahameze nayo mutubwire ati kosora ahameze neza mutwankohaje yego hamwe natwe tuzogenda turakora ibintu byinshi byiza bibaryohera kandi banezera mwibuka cyane ko ndabakunda kandi cyane ndabwira ati bye bye ciao ciao na sabone kuri subscribe na like and share